Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza misi yose kuri iyi mboneshakure y'Umuhuza TV. Turi ku munsi wa kabiri kw'itariki ya 10 Gitugutu 2023 nabandanya kubaha kaze mu makuru agezweho muri uyu mwanya. Ndabasaba kugira ntimuze gucikwa, ndabahaye kaze aho muherereye hose abadukurikiye bari mu bice bitandukanye mu gihugu c'u Burundi, mu bihugu bibanyi, mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Turazi neza ko mubandanya gukurikira ivyo dushikiriza. Prime Niyongabo ari muyabira minsi iheze niho twashikirije inkuru ko yoba yari amaze imisi afungiye mu biro vy'umukuru w'igihugu, ndetse abo yahora ahereza amategeko bakaba baratangaje ko atakazi yariko abahereza. Ivyo vyose rero bikaba vyarasiguwe n'abasirikare n'ubundi basanzwe bakora umukuru w'igihugu mu biro vyiwe, ndetse ari naho hanaturutse za mpinduka zaba yuko Perezida Varisito Ndayishimiye yahinduye bari bajejwe canke abakuriye amakambi mu vyo kwivuna abansi hamwe n'umutekano, cane cane n'ikambi ishinzwe gucungera inzego ni BSPI ari nayo irimwo abacungera umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Ibintu rero birabandanya gukomera umubano wa Prime Niyongabo ndetse na Varisito Ndayishimiye urazamwo ibintu bitari vyiza. Biravugwa ko Prime Niyongabo yoba yarakuwe mu mabanga mw'ibanga ntangere ndetse agaca asubirizwa, ariko ntibimenyekane. Nyuma yuko kandi Jules Ndihokubwayo asanzwe agenera na Perezida Varisito Ndayishimiye ku itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi 2023 yoba yarahawe ipete ryo rya General de Brigade avuye rero kuri koroneri. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko, gusa hari amakuru mukwiye kumenya nkuko muza no kuyakurikira muri aya makuru. Prime Niyongabo ico azira. Imbere yuko Perezida Varisito Ndayishimiye aja mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Cuba mu ngendo yaragiye mu z'akazi, Perezida Varisito Ndayishimiye yasize yanditse ikete canke decret ryo gukura General Prime Niyongabo mu kibanza co kurongora igisirikare c'u Burundi, ariko Gervain Ndirakobuca yaciye avyanka avuga ko izo mpinduka atigeze aziganiraho na Perezida Varisito Ndayishimiye. Imyaka 11 General Prime Niyongabo ni yamaze arongoye igisirikare c'u Burundi. N'ubwa mbere rero ivyo bishitse mu mateka y'u Burundi. Imbere yiwe washoboye kurongora igisirikare umwanya munini yabaye General Major Thomas Ndabemeye, yagitoye imyaka 9. Muri imyaka rero 3 iheze Prime Niyongabo yafatwa nk'inkingi ikomeye y'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye, basanzwe banahuriye kuri vyinshi, dore ko mu myaka iheze cane cane wa 2022 Prime Niyongabo yavuga ko ari mu bakingiye Varisito Ndayishimiye kugira adakurwa ku butegetsi, mu gihe Alain Guillaume Bunyoni n'akandi karwi k'abajenero bari bateguye gutembagaza umukuru w'igihugu. Vyona kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako. Ndashimiye na Prime Niyongabo n'abagenzi ba kera. Ndayishimiye ahagarikiye ubugeni bwa Niyongabo mu njyane za Ndayishimiye na Bunyoni. Prime Niyongabo nkuko meje kubivuga yamye ari wuhumuriza ko Bunyoni atoshobora gutembagaza ubutegetsi muri igeri no kwigizaho Petero Nkurunziza. Prime Niyongabo yari ku ruhande rwa Ndayishimiye. Muri amezi ya nyuma rero ishusho y'umwizigirwa wa Perezida Ndayishimiye iri kwiratakara. Prime Niyongabo gisirikare kiravugwamwo ubusuma bukomeye. General Niyongabo aboneka nk'uhagarariye ubwo busuma. Abasirikare benshi rero bakidogera cane Prime Niyongabo, ndetse ngo Ndayishimiye bikabazo bizomugora kugumana nawe mu gihe abangamiye abandi ba generali yagiriza ubusuma bakoze ku ngoma ya Nkurunziza. Ivyo vyose rero biraza bigakomereza ku kungere haciye amezi hagaritswe abasirikare batari bake bakora mu biro bijejwe imishahara y'abasoda, dore ko bivugwa ko igice kimwe caje kwa Prime Niyongabo kuko ariko aradodobereza umukuru w'igihugu kubirabana n'ingendo yo kurwanya ibiturire no kurwanya abakaboko bihaye kurya amahera y'abene gihugu. Amatoza rero yerekanye ubusuma bukomeye bwahora bukorwa n'abasirikare muri DCT, aho buri kwezi bahora baduza imishahara y'abasoda. Bamwe ugasanga nk'umusirikare umwe bamuhemvye amamiliyoni ku kwezi, bagaca bamutelefona bamusaba gusubiza ayo mahera, ariko bakumvikana ayo bamusigira. Isongereza by'intwazangabo bikora muri DCT basanze vyaratunze ku rugero rutangaje, aho usanga bamwe bafise amazu no mu makaritsiye nka yose ya Bujumbura, baraguze n'imiduga izimvye, bamwe mbere n'imiryango barayirungitse muri Canada. Makuru y'ibanda rero hakwiragizwa amasoda avuga ko
Hano basirikare boba barakoranye na General Prime Niyongabo. Ayo makuru rero avuga ko buri kwezi hoba hahora hakorwa intonde zibiri z'imishahara, rumwe rwaheza rukanyegezwa ruvuga umushahara w'ukuri wandika umusoda n'urundi rwaja ko imishahara abasoda bahabwa, ndetse bikaba binagoye no kumenya ukuri kw'ayo makuru ariko arakwizwa mu basoda. Ico bikoze hari ibisongerezi bigeze mw'ibohero kubera ngo busuma, hari n'abasirikare birukanywe kubera amakonti yabo yaciye ku iyo mishahara y'ubusuma. Muri DCETE ibisongerezi vyasubirijwe n'intwazangabo. Ni mafaranga yibwa cane nayakurwa mu mishahara y'abasirikare baja mu bikorwa vyo kugarukana amahoro muri Somalia na Centrafrique. Umuntu rero afatiye ku basoda baja muri Somalia gusa, umusoda wese baramutwara hafi ibihumbi 600 vy'amarundi ku kwezi. Umuntu wafashe ko buri kwezi muri Somalia haba hari abasirikare baba 5,000, ni kuvuga ko buri kwezi batwara hafi miliyaridi 3. Amafaranga yose rero abasirikare bakavuga ko batazi yaja. Amakuru ariko arakwiragizwa mu basirikare avuga ko Perezida Ndayishimiye yarakaye bikomeye amaze kuronka amakuru yose bibera mu gisirikare. Intwazangabo rero zaba zaragize ico zerekana, zivuga ingene abasirikare bagiye gufungura kuva muri Mukakaro 2023. Abasoda kuva uko kwezi basubiye gufungura ibintu batari bacibuka ko bibaho, ivyo baheruka mu myaka ya kera kuri bagaza no mu ntwaro ya mbere ya Buyoya. Harimwo inyama, amata, umukate, isukare, ifu y'ibigori, imboga, ivyamwa n'ibindi. Ariko ayo mahera yose ubundi ivyo vyose bari bavyemerewe, nuko ayo mahera yanyuruzwa na bamwe mu bakomeye mu gisirikare. Kino kibazo rero kirahanze Perezida Ndayishimiye cyo gukura Prime Niyongabo muri kino gihe ariko agwana n'ibihangange vyinshi. Intambara y'abe na General Bunyoni ntirahera, ndetse akaba aherutse no kwitana n'ibindi bihangange vyinshi cane mu guhindura amanoti yavyo ibipapuro. Intambara ya Viviano Ndikuriyo nayo ikaba ishushe. Intambara n'abarwizatunga bakomeye cane nka Ziranotse nayo iragira hakomeye, kandi igihe cose agwanye no mu rwizatunga yisanga ariko aragwana n'abandi ba generale n'ubundi baba bashigikiye uwo mu rwizatunga. Ubwoba n'ishavune ryinshi CNDD-FDD muri kino gihe, aho niho bimugoreye kumenya uwundi musirikare yo kwizera akamufasha kurongora igisirikare. Perezida Ndayishimiye rero akabona ko abahemu ku mpande zose, ndetse ntaza busigaranye abo ashobora kwizera. Ku rundi ruhande rero kugumana General Prime Niyongabo nawe nyene azi ko atagikundwa sicorosha, amukuye ntazi yoca amushira. Arangije kumuha n'amapete yose ashoboka mu gisirikare, ntari mu bugira umushikiranganje wo kwivuna abansi. Mbona arashobora no kumukura agaca amufunga nawe nyene nk'uko yagize Alain Guillaume Bunyoni, canke akamurungika mu buserukizi bw'u Burundi mu makungu, harimwo mu Burusiya canke mu Bushinwa nk'uko bikunze kugenda ku ntwazangabo zikomeye zigijwe kure. Ivyo bikoze rero ibihe ntivyoroshe kuri Perezida Ndayishimiye, nabo batanguranye nk'abagenzi nka bose ariko bahinduka abansi. Busuma bakoze babukana na Perezida Nkurunziza, abandi yarabubarekeye kugira bagume bashigikira ingo ca gatatu. Ndura ivyo bintu ku bantu maze kumenyera kwihereza amamiliyaridi ni intambara itorosha. Abasirikare rero bo bakaba bifuza kuronka indongozi nshasha inyuma y'imyaka 11 mu butegetsi bwa Prime Niyongabo. Reka rero aya makuru dutandukire tuve mu gisata c'umutekano hamwe na politike, tugere ku bindi biriko biravugwa vyanditswe n'ibimenyesha makuru bitandukanye. Ikinyamakuru SOS Media Burundi gitohoza inkuru zitandukanye zirabana n'umutekano, gisata c'impunzi hamwe na politike. Hari inkuru ibabaje cane Bukirasaza, aho hari umugabo yikekwa ko uburozi yoba yaraturiwe. Umugabo w'imyaka ishika 70 yarishwe ku wa gatandatu ku mutumba Ruvumu muri komine Bukirasaza n'intara ya Gitega hagati mu Burundi. Zakayimba yahaga w'imyaka 75 ari yikekwa ko n'abanyagihugu ko ari umurozi. Abantu bane rero barahagaritswe ku mvo z'amatohoza n'inyuma y'urupfu giturumbuka rw'umuyabaga ku mutumba Ruvumu, niho iryo bara ryagwa kubw'amasoko mu ntwaro. Umuyabaga w'umuhungu rero yarapfuye mu buryo budasiguritse. Mw'ishavu ryinshi abanyagihugu baciye baja kurondera Zakarimba yahaga bikeka ko ari we yaroze uwo muhisi. Vyemezwa ko na Pasiteri Nyakimwe umukuru w'umutumba Ruvumu amaze kubona ko uwo mugabo w'imyaka ishika 70 yarakubiswe imbere yo kujanwa ku nkengera z'ikiyaga Amiko, aho yatuririwe apfira aho nyene. Niko rero ababibonye bavuga. Inyuma y'iryo bara igipolisi carafasha abantu 3 bikekwa mu ntumbero yo gukora amatohoza, bakaba bafungiye no mu gashiro k'igipolisi Bukirasaze.
Igitega rero uburyo bwo kudindiza urubanza Emilienne Sibomana aburana Patiri Laurent Ntakirutimana bwaribonekeje. Ni urubanza rero buburanwa na Emilienne Sibomana umunyamabanga wa Lycée Technique Christ Roi yo ku Mushasha na Patiri Laurent Ntakarutimana ubuyobozi bw'iryo shure ntirwabaye abategerezwa gusasa muri urwo rubanza muri sentare y'iyungururizo ariko bari bashitse ku ibohero rikuru rya Gitega hagati mu gihugu n'umugwa mukuru wa politike kuwa 4 wa gatanu Nyakanga 2023 cariho c'umushikirizamanza catangaje ko atitwaje dosiye aburanira Emilienne rero bakaba bavuga ko ari amayeri yo kudindiza urubanza. Michel Niyonizigiye n'umushingamanza wa Emilienne Sibomana avuga ko iyo nyifato yicaye c'umushikirizamanza wa Repubulika mayeri yo kudindiza urwo rubanza bidindiza urwo rubanza rero bikagumiza umukiriya wiwe mu ibohero rya Gitega aho afungiwe. Mukenyezi Sibomana akaba yagirizwa kurega umuyobozi bakorana yari yaciriwe gufungwa imyaka 5 no kuriha indishi y'akababaro y'imiliyoni 5 z'amarundi. Urubanza rero rukaba rwaraciwe na sentare nkuru y'igihugu ya Gitega akaba haheze amezi make. N'inyuma yo kuvugana na Patiri Laurent Ntakirutimana umuyobozi w'ishure ry'imyuga Christ Roi ryo ku Mushasha Gitega sambanya abanyeshuri no kuri lycée. Ivyo vyashikirijwe mu nama y'abashikiranganje batatu arimwo uw'indero ku wa 26/0 guheze ku ishuri ry'ubuvuzi rya Gitega. Ku izina ry'urunani rw'amasendika y'abigisha mu Burundi FENASEB Antoine Manuma yari yiyamirije ku rubanza rwaciwe na sentare nkuru y'Igitega gasaba ko yorekurwa. Urubanza rero rwungururijwe ku wa Munyonyo uza. Rubanza rero imbuto z'ibigori ziranyegezwa ni mu gihe abarimyi bo mu ntara ya Bubanza bagiriza abakozi ba komine baserukira ibiro bijejwe uburimyi kunyegeza no kugurisha imbuto z'ibigori ku giciro kinini. Abafundi n'abarimu b'indimo bajejwe kugurisha izo mbuto z'ibigori vyaronkejwe na BPAE boba bafise n'uruhara mu igurishwa ryavyo ku giciro kingana ibihumbi 12 vy'amarundi mu gihe igiciro ca leta ari ibihumbi 4,500 y'amarundi. Masoko atandukanye y'intara ya Bubanza imbuto z'ibigori zarabuze ntituronka aho tuzirangurira niko abadandaza bidoga mu ntumbero yo kwegereza izo mbuto abarimyi. Ibiro bijejwe uburimyi mu ntara ya Bubanza bwatumye ko imbuto zingana n'amatoni 120 zo gutera ku mahegitari arenga ibihumbi 4 turafise hafi amatoni 30 y'imbuto z'ibigori tugurisha ibihumbi 4,500 ku kilo. Igiciro gito corohereza abarimyi ni kumwe mu bakozi ba BPAE amenyesha. Ibitigiri rero bikaba vyaratanzwe mu makomine imwe yose ikaronka amatoni 5 nkuko vyemezwa n'iryo soko nyene. Imbuto rero zategerezwa kugurwa nabo barimyi biyandikishije ku bafundi b'indimo ariko izo mbuto zikibonekeza ku isoko zikagurishwa mu kinyegero ku giciro gihanitse. Ikiro c'ibigori rero categerezwa kugura ibihumbi 2,500 kikagurwa ibihumbi 13 mbere na 15 kuri ico giciro. Izo mbuto ntizibonekeza ntitunazitora ku isoko niko abarimyi bari ku isoko ya Bubanza bidoga. Izo mbuto rero bazigurishwa ku giciro kinini bigizwemwo uruhara n'abafundi b'indimo niko bivugwa n'umwe mu barimyi asigura ko taronkejwe izo mbuto. Bubanza iduga ry'ibiciro c'imbuto kiraraje nshinga abarimyi bafise amikoro make arashobora no kudatera hamwe ibiciro bitomanuka niwo mwihwezo ukorwa na rimwe mu masoko yo mu biro vy'uburimyi n'ubworozi i Bubanza. Mwanyi bacu ndabakengurukiye cyane ko mukurikiye amakuru yo muri iki gitondo. Ndabasaba kugira ntimuze gucikwa n'ibindi bitandukanye tuzagushikiriza kuri iyi mbonesha kuri y'Umuhuza TV. Cyo musubira no kufyonda kuri subscribe canke s'abonner niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose twabateguriye kuri uyu munsi. Turaza kugaruka ku ngingo zigiye zitandukanye politiki agateka kazina muntu gutungana n'ibindi byinshi nkuru tuba dukura mu masoko yacu ari irya nino muhezagirwe.